Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro kibayagira ku bijanye n'akaranga k'Uburundi, kibayagira ku bijanye n'igisata c'ingenzi na ba mukerarugendo, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiyago c'uno munsi. Mu kiyago c'uno munsi tuza kuyaga ku bijanye n'ikibanza kidasanzwe, ikibanza co mu Gishora, ahantu umwami w'Uburundi Mwezi Gisabo yigeze guhungira igihe ababisha bagomba kumugirira nabi, hanyuma agakinjura aca aza ngaha mu Gishora. Akaba rero yararonse umuntu umwe mu bantu bo ngaha mu Gishora yashoboye amunyegeza mu kigega, gutyo rero umwami aba arakize, aca mbere ashima kwibera ngaha mu Gishora. Aha nyene mubona mpagaze akaba ari ku kirimba c'umwami Mwezi Gisabo, aho yabaye igihe mbere kitari gito, hafi umwaka, kuko ngaha mu Gishora umwami Mwezi Gisabo n'umwamikazi wiwe bahabaye amezi 10 yose. Urumva ko amezi 10 ari igihe kitari gito yabaye ngaha. Iki kibanza rero twashatse kumenya neza na neza iki kibanza kahise kino kibanza. Mu kumenya kahise ka kino kibanza, ibibazo umuntu ashobora kwibaza ni byinshi. Mbega iki kibanza cyo mu Gishora cabayeho ryari? Umwami Mwezi Gisabo yakinjuriye ngaha mu Gishora ryari? Hari mu mwaka wuhe? Hari habaye iki? Umwami vyagenze gute kugira ngo akinjurire ngaha mu Gishora ntakinjurire ahandi? Ivyo bibazo vyose n'ibindi bibazo bitari bike tuza kuvyishurwa n'umushingantahe Oscar, asanzwe mbere ari we araba kino kibanza ca hano mu Gishora. Niwe abazwa ibijanye na kino kibanza, haba ku bijanye n'iki kibanza ubwacu kikirimba, eka mugabo n'ingoma zisanzwe zibikwa ngaha mu Gishora. Ibibazo rero bitari bike Oscar aza kubitwishura ku bijanye na kino kibanza mu kanya. Turi ngaha mu Gishora, turi ku kirimba. Aha ni ku kirimba? Aha ni ku kirimba kweri. Ku kirimba c'umwami Mwezi Gisabo yarahabaye. N'umwamikazi na Rukundo. Ego. Tubwire rero kahise k'iki kibanza aha mu Gishora Mwezi Gisabo. Iki kirimba cahabaye ryari? Cahabaye kubera iki yahashimye? Niwe yahashimye, vyagenze gute kugira ngo ngaha mu Gishora habeho? Turazi ko hari inkuru nyinshi zivuga ingene habayeho. Tubwire iki kibanza ingene cabayeho. Iki kibanza ingene cabayeho ni ukuvuga aha ubwa mbere na mbere hoho murazi umwami yabimuramvye, hama basi baramutera, aterwa n'ingabo za Kirimana Amaconja, bafadakanije n'igihe c'Abadage. Hama umwami rero ingabo z'umwami zica zibwira umwami ati ca hagati wiruke ukinjure. Umwami aca arakinjura. Abo basi bace bafata ingabo y'umwami Mwezi Gisabo yitwa Bihome, ngo bace baramwica, ngo bishe umwami. Babibonye haciye imisi ko bishe utariwe, basanze atagasunzu afise ku mutwe nk'ako umwami Mwezi Gisabo yari afise. Umwami nawe aca atera zino, ariko muguwo Bihome kugira akingire umwami yambaye ivyambagwa vy'umwami n'igaba n'inkinzo kugira ngo bamwice, bace baza ngo bishe umwami. Umwami muri uwo mwanya nawe bariko arahunga. Umwami abarika mu bisanzwe ntibavuga ko ari uguhunga, kuko nta mwami ahunga igihugu ciwe. Ibintu vya kera biragoye gusigura, ntikwari uguhunga, ni nko gukinjura basi. Hama rero umwami aca zino. Mwe muvuga ngo iki kibanza catanguye ryari? Burya umwami ntiyaraje ngaha, yaragiye iyo yavukiye Mwezi Gisabo, ahantu bita Imugera, ahantu bakunda gusengera mu kwezi k'umunani kw'itariki 15, ahantu bita Imugera. Niyo yaragiye kuko Mwezi Gisabo niyo yavukiye, co kimwe na Bantare Rugamba niyo bari baravukiye. Hama no kugira abe ngaha umutama baho hepfo muri ivyo bitoki, yabaho hepfo muri ivyo bitoki Nyamutama bamwita Nyabidaha. Uwo mwami yaciye asanga haragiye inka kuri karya gasozi, aca aramubwira ati ntabarunyegeze. Nyamutama ngo sindakunyegeza sindakuzi. Aca arivuga izina ati je ndi umwami w'u Burundi, nitwa Mwezi Gisabo. Kuko nta kintu na kimwe yari yambaye caranga umwami, yari yabihaye wa undi yamucungura, umwe Bihome, umwe bishe mu kibanza ciwe. Uwo mutama Nyabidaha yumvise ngo n'umwami, yaciye akanguka
acamushyira hagati mu nka zimwe arayobora zigendera imbere izindi zigendera inyuma izagendera inyuma nizo zagenda zirazimanganya aho yaciye ntibavuga ngo ibirenge amakanda kuko abo basi mu kumurondera bakoresha amacumu imyampi imiheto n'imbwa zigenda zimotereza ubwaku bwaho yahonyoye kuko izo nka zari inyuma nizo zagenda zirazimanganya amakanda yaho yahonyoye basi rero amaze gushika ngaha Wamutama Nyabidahari yumvira ingene yo munyegeza ati je no munyegeza mu nzu za kera abasi baramusangaho nanje bace banyica n'umuryango wanje niko kumushira mu kigega c'amasaka mugabanza gukura y'amasaka yose aca sasa y'impuzu y'igiti bita umwando kugira ngo ubwayi bw'amasaka ntibuze kumubaba guko burababa ikigega acara gitobora kabiri abona basi bariko bararengana yongera ashobore no guhema basi rero mugabo ari bashize ko ibiti bibiri acaja muri ico kigega niho abasi baza guka abasi bagerageza kuza baracaho yaciye bakabura neza hariho kuko kera barafise ingene bagenda bakurikira ikintu bita ikivumbuzi abakera burya bari bazi ubwenge buhambaye bukomeye burya niho bavuga ngo nta bwenge bari bafise naho batambara ibirato hajya bari bafise ubwenge ikivumbuzi ni ikintu kiza mu muyaga cizungurutsa hamwe usanga n'inzu yagurutse kera rero bavuga yuko ngo hari isato ngo muri ico kintu ngo irashotse igiye kunywa amazi hanyuma rero ico gihe abasi barahiga ahantu hari baramubura Mutama yamunyegeje mu kigega Mutama yamuhishije mu kigega baramubaza ati Mutama wotwereka umuntu ngo yigira ngo ni umwami Wamutama ati je kuva nakavuka sindabona umuntu bavuga ko ari umwami baca baduguye umusozi baca bagenda kure mu ntara ya Ruyiga ahantu bita mu Bweru mu nyuma rero haza ingabo z'umwami ziza zirakurikirana bukebuke ziza zirabaza zihava zishikira kuri wa Mutama ziramubwira ati twe turi ingabo z'umwami mwezi gisabo twagomba kumenya ahantu biciye umwami wacu kugira ngo tuzomushingure neza tumushingurane iteka Wamutama asubira guhakana kubera iki ntiyamenya abasi ngo amenye n'abakunzi bose baza bamuhenda ngo ni ingabo z'umwami byari bigoye gutandukanya nyanga bazihakaniye zaciye zigenda umwami ari muri ca kigega kumbe yarumva amajwi y'ingabo ziwe zimwe yarazize amajwi acabwira Wamutama ngo abo nibo wanje Wamutama abwira za ngabo ngo garuka baca bashira bya biti bibiri ku kigega wa mwama caravayo nyangabo zimubonye zica zitangura gutamba baratamba umwama acavuga ati ko nkiriye ngaha mu gishora camuhubaka ndocamba ngaha nyene ati mwangabo zanje mwe reka ndabagabure ingabo zimwe azirungika kurwanya babasi iyo mu Ruyigi mu Bweru ati genda mu bice baragiye barabica abasigaye bacomokera mu gihugu cyo muri Tanzania izindi ngabo aca zituma ati genda ari munzanire mu ndondere yakagenda na Rukinzo je muramvya sindosubirayo abandi aca batuma ati genda mu ndabiri inka zibiri nziza imwe yitwa Rucitema iyindi yitwa Murimigwa njimiru no Mutama yanyegeje nkakirira ngaha mu gishora umwami rero aca ba mu gishora ngaha nyene ica bigenda uko aca ahaba igihe kingana gute ngaha amezi 10 yabaye amezi 10 kubera katahagumye nawe bo ntahozi ingene vyagenze igituma atahagumye buryo umwami yari murabona ahinyuma ari ahantu akazu bita akanyabugoro ingoro ntoyi n'akanyabugoro akazu ka kiranga bakita akanyabugoro niko kaba karimo kiranga kamubwira ibintu byose kuko umwami yakorera ku mategeko ya kiranga niwe yamubwira imisi azobaho kiranga imana y'ico gihe kiranga ntiyari imana ahubwo niwe baca ko kugira ngo abavugire ku mana y'ico gihe hama akamubwira ati wewe urupfu rw'iwawe uzoja i Bujumbura kuko carazira nta mwami yatwara igihugu c'Uburundi yaje i Bujumbura carazira kubera iki bataje i Bujumbura igituma bataje i Bujumbura i Bujumbura hari ahantu hashushe baca bicwa n'ibisazi bita mutsetse bitera inyonko apana malaria ariko ntiyari malaria ico gihe yari inyonko biriye umwami rero yaca atanga ntibavuga ko apfuye yaca atanga nta mwami yarongoye igihugu c'Uburundi yigeraje i Bujumbura carazira
arinze agenda namwezi igisabo kiranga yari yaramucije ati ukagenda akazoba ukazogenda inyonga ziwawe niyo bita amaso y'umwami bayita inyonga izo nyonga zawe nizarabatanganika bizoba biheze kandi mwezi igisabo byagenze uko nyene hama rero kiranga akaza aravuga ibizoshikira umwami akamubwira umwami rero yarabwiwe na kiranga ati wewe urupfu rwiwe bizogenda uku kandi ivyo yamubwiye vyose vyagenze uko umwami aravuze ati jewe reka nkurikiza amategeko ya kiranga kiranga nawe akabwira umwami ati rero ubu harageze ko ugira bimwe nakubwira umwami ntiyankaga uko yakora ku vyo kiranga amubwiye ego turiko tuyaga ku bijanye n'iki kibanza mbona hari ingoro inzu y'umwami watubwiye ko yitwa ingoro ndabona ingoro iyi niyo ngoro umwami yabamwo iyi niyo ngoro umwami yabayemwo n'umwamikazi iyo misi itari mike hariyo ca gitanda c'umwami bitikirwa hariyo uruhimbi none ko ingoro ari zitatu ndabona iyi ngoro tubwiye umwami yabamwo hariyo n'iyindi hajya imbere hariyo n'iyindi inyuma zose yazibamwo zose canke zari zifise ibikorwa bitandukanye oya zirafise ibikorwa bitandukanye iyi ngoro ni y'umwami n'umwamikazi iyo yindi nayo ni ya za ngoma zibiri Ruciteme na Murimirwa zimaze imyaka irenga 100 iyindi ngoro iri inyuma nayo ni ingoro y'abakevyi kuko abantu bateka ibifungurwa vy'umwami babita abakevyi iyo ni ingoro igira gatatu ako kandi gatoyi na Kanyabugoro na Kakiranga nababwiye ko ariwe yavuga ibizoshikira umwami vyose ingoro ntoyi nayo nyene yitwa ingoro none iyi ni ingoro nyene guko ni ingoro y'abakevyi abateka ibifungurwa vy'umwami ntibavuga ngo nabakozi ngo ababoye inkuku biki gihe babita cyangwa abayaya babita abakevyi guko nibo bateka ibifungurwa vy'umwami oya ntibateka bavyita gukinjika bakinjika ibifungurwa vy'umwami hamara umukobwa nawe baca bamwita injoreke ari umuhungu nawe akinjika ivy'umwami bakamwita umukevyi none abo bakevyi ahari aho bakinjikira gusa canke niho baba mu bisanzwe barakinjika hama hageze yuko baryama bagaheza bakaryama nyene ku aho babateguri mugo ntihaba ari muri iyi nzu ntihaba ari muri iyi ngoro haba ahandi oya hanyene haba hariho turabona iyindi ngoro ntoyi ugereranije n'izi zindi iyi ni ntoyi cane iyi nayo yakorerwa mwiki oya iyi si ngoro oya na Kanyabugoro akanyabugoro ni ukuvuga n'inzu ya kiranga basi ingoro ntoyi ya kiranga akanyabugoro ka kiranga kiranga nawe yari umuntu avuga ibintu bizoshikira umwami byose none kiranga yari umupfumu yari akazi kiye ko ari kubwira umwami bizoba bisanzwe kiranga bavuga ko yari umupfumu ariko kiranga ntiyari umupfumu kiranga n'umupfumu biratandukanye kuko ngo harabaho n'umupfumu umwami rega benshi uvuze ngo kiranga bose bakubwira ati mu kiranga yari umupfumu w'umwami kwe kubera iki ntavyo batohoza ngo babaze kiranga ntiyari umupfumu w'umwami kuko kiranga yararengeye kure niyo umupfumu none kiranga niwe yerekwa ibintu byose bizoshikira umwami ni ukuvuga umupfumu nimba avura akoresheje umuti w'ikirundi kiranga nawe ntivyari ivyo gusa wewe yaravuga ati mwami w'i Burundi uzotwara igihugu imisi iyi n'iyi n'iyi mwami w'i Burundi kugira uzotange bizogenda uku mwami w'i Burundi umwana azogusubirira azovyagwa n'umwamikazi agira ituri iyi n'iyi n'iyi ariyo mpamvu abami bategerezwa kurongora abamikazi benshi vyose rero akazobimusigurira umwami agatwara igihugu c'u Burundi abizi urumva umwami rero yatwara azi bizomushikira vyose yabibwirwa na kiranga kiri umweru kiranga kiranga imana nico gituma harya ubona hariyo agatebe ka kiranga hariyo inkono ya bigombo hariyo ico bita inyagara birya vyose n'ibikoresho bashaka gukoresha ico gihe vyakoreshwa na kiranga none kiranga aha muri aka Kanyabugoro niho yakorera canke niho yaba kiranga none
haragera igihe akava ngaha ibwami agataha canke yamaha yabaha Kiranga yaguma iruhande y'umwami nkaha naho umwami yashobora kotera akazuba mu gitondo akongera akahindurira amategeko aremera abanyagihugu kandi Kiranga rero carazira ko araba mu nyonga z'umwami Kiranga ntiyashobora kuraba mu maso y'umwami carazira ivyo yamuragurira byose yamuragurira batarabana niko vyari bimeze yamuragurira amuhaye umugongo atamuraba mu maso atamuraba mu nyonga ntiyari amaso ntiyamuraba mu nyonga none kubera iki cari kibujije ko amuraba mu nyonga abandi ntibamuraba umwami mu nyonga baramuraba ariko Kiranga niko babikora kugira ngo ivyo amuragurira bishobore gukunda vyabasaba yuko bataba bariko bararabana bataba bariko bararabana murakoze cane uratubwiye bitari bike kuri iki kibanza. Iki kibanza rero ni ukuvuga yuko twavuga yuko ngaha iki kibanza ari ico kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na gatatu. Yego ni ico kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na gatatu. Ibi vyose mubona biri ku rugo rw'umwami nta na kimwe kidafise amazina kandi nta na kimwe kidafise akamaro. Bimwe ni imirinzi, ibindi ni imidahwera, ibindi ni imimanda, ibindi ni imikobekobe. Ni ibiti bakoresha kera, ibiti bavuza umwamikazi, ibiti bakoresha mu koza ivyansi, ivyakunze, urubaya, n'ibindi. Aha ntibabiteye ngo bigumye urugo, ni ibiti vyari bifise akamaro. Aha nukuvuga ibi biti vyose biteye ku rugo ni imiti. Umukoni w'inka. Yego, nabonye umukoni. Ni ukuvuga witonze nkaza ndagusigurira igiti kimwe kimwe. Basha nta na kimwe kitari gifise akamaro. Nzogaruka nje kurondera insiguro y'ibi biti. Igiti kimwe kimwe cyo gisigura. Iki kibanza rero kugira ngo kigumane iteka ryaco ahantu umwami yakinjuriye akamara amezi 10 ahaba n'umwamikazi wiwe n'ingabo ziwe n'incoreke n'abandi, ni kibanza kidasanzwe. Kugira ngo iki kibanza kigumane iteka ryaco mukora iki kugira ngo hagume ari ca kibanza kidasanzwe? Mu bisanzwe tuguma tuhagira isuku, tuhasubiriza. Nk'ubu bwatsi murabona burafise ikiringo, tugahindura tukaza turasubiriza ubundi. Nk'iri sobanwa tukaza turahindura turondera irindi. N'ibi biti nyene igishaje turagisubiriza tugatera ishango ryacu kugira ngo kigumane ca kindi. Ego niko tuhakora. Ego murakoze cyane, murakoze kubona mutuyaga ibijanye n'iki kibanza kidasanzwe. Sinzi twabashimira, twizere yuko n'abarundi batari bake bazohamenyera ibitari bike kubijanye no kibanza kuko hari abumva mu gishora bakumva ingoma kandi nivyo uvuze mu gishora umuntu wese yumva ingoma mugabo n'iki kibanza ntigisanzwe kuko ni ku kirimba c'umwami, umwami adasanzwe, umwami Mwezi Gisabo. Ni kibanza kidasanzwe. Ndabashimire cyane rero murakoze. Ego murakoze nawe. Tuzosubira hanyuma tuzogaruka vuba. Ego. Inshuti namwe bakunzi mwariko murakurikirana kino kiyago kubijanye na kahise ka kino kibanza co mu gishora. Muri iki kiyago dukunze kuyaga kubijanye n'igisata c'ingenzi, kubijanye na ba mukerarugendo, kubijanye n'ibibanza vy'iratiro. Nibaza ko mwashoboye kumva bitari bike kubijanye na kino kibanza cyo mu gishora, kubijanye na kino kirimba ca Mwezi Gisabo yabanyemwo amezi 10 yose. Mwumvise bitari bike bijanye na kino kibanza ingene Oscar yabitusiguriye. Nizere yuko mwebwe mwese mwariko muraraba kino kiganiro mwashoboye gutahura byinshi kubijanye na kino kibanza na kino kirimba cyo mu gishora, haba kubijanye n'ikirimba nyezina no kuzindi nyubakwa ziri ngaha. Mwashoboye kumenya imwe yose akamaro yari ifise. Ikibanza rero ciratiro kimwe mu bibanza bidasanzwe mu Burundi, ikibanza cyo mu gishora. Ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Jewe nitwa Remo Prosper Niyonkuru, nizere yuko tuzosubira naho ubutaha. Murakoze.